woba wikeka ko wahumanijwe canke warozwe? Hari umuganga karuhariwe yabigize umwuga. Woba wikeka ko ufise inyatsi, kubura uruvyaro, kwisanga mu kibazo co kubengwa, kugira ikibazo c'akazi canke mu kazi? Karibu cane arabafasha. Arafasha n'abibwe ivyabo. Avura amoko yose y'uburozi n'imyuka mibi. Emwe Dr. Swale ni umuhinga adasanzwe. Akabigenero ku bari kure. Nimwinde gutwita ikajyanye ngo musanga ahari. Kuri telefone gusa Dr. Swale arabikemura. Ukeneye ubufasha akorera mu gisagara ca Bujumbura, zone Buterere, hafi ya Maison Verte, ibarabara rya 27 muri DB. Mwakure kuri akamenyetso ko guteranya amajana 257 62 amajana 899 amajana 275 canke akamenyetso ko guteranya amajana 257 62 amajana 981 amajana 932. Dr. Swale ni umuganga w'umuhinga atahandi uzomubona. Akoresha ubuhinga utamenyerewe mu kuvura. Panda katika sura yonga umetokea wapi wewe? Hausemi nani umetokea wapi? Wewe ni nani umetokea wapi? Ya habib Allah. Tatizo lako lilikuwa tatizo gani? Tatizo yangu Unaumwa nini kawaida? Majini. Mimi naona ni majini juu para vitu vinanishikaga usiku. Vinanikunguta kweli. Vinanikunguta. Ewa. Lakini hivyo alhamdulillah. Naona Mganga alikwambia kama ulikuwa una matatizo yako wewe na mume wako. Bilikuwa vinasababisha pia hivi? Ugasanga umugore atwituye amaze kutwitura atubwiye ibibazo afise turamwumvirije turamubwiye ati koresha igipimo kugira ngo tubone ingwara inkomoko yayo. Ugasanga umugwayi aje yipfuza yuko tumukorera ibyo yipfuza ahubwo atagomba ko tumukorera ibyo twige tubona ko bikwiye gukorwa. Ugasanga umugwayi araje nigera abwira ikintu kimwe ukazokumva umuganga ubwiye ati genda agwaye, umuganga akubwira ati tanga amafaranga yanakuvure, umuganga ntazi kuvura. Kuko imbere yuko uvura ingwara umanza kuraba icyayiteye icyo inkomoko yayo yariyo, kandi mu kuvura amenye ko ari ibintu bibiri. Hari kuvura umuntu agakira cyangwa akiteye Imana, cyangwa ntakire cyangwa agatira gukira mugabo agakira. Nuko bimeze niko bizokwama. Aha ni umuti wacu twitwaye, aha ni mu rupangu, aha ni dukorera. Kugira ngo nababwiye ati wowe ugiye ku muganga kugira ngo akuvure, ngo umuganga aguhereze itunga. Iryo tunga muganga tumanza kwiherako kugira ngo naguhe atumanza kwiherako niriye. Muganga agiye kumwitura ngine kumvura, ngine gufasha ibi nibi ndakeneye guzo, nkeneye inzu. Muganga wenyine aba mu nzu y'ibyatsi gondamye, nkeneye kuguza bwiza, uyo muganga wenyine asuzima tari bwiza kugira ikibazo. N'umukoresha ingimisi kugira ngo
usanga mugana muri komura sabugwa nisigura yuko umuganga akuvuye ntakire nisigura yuko muganga atabazi kuvura apana nabisubiye kenshi na kenshi ndababwiza ukuri nta bitaro ndabimwe ngaha kwisi bihari ndeke mu Burundi kwisi bihari bidafisha abagwayi canke ngwera shanga kutamwe nta farmasi nimwe ihari kwisi yose nise kuvuga Burundi kwisi yose ushobora kugura ku muti ugasanga umuti urakuvura urakufata n'urakuvura nisigura yuko ijya farmasi itanga imiti apana bimeze kuno mwanya wose rero nagomba kugira ngo tuganire kuri iki kintu cyerekeye ikintu kiki cy'uburozi. Uburozi nakunda kuvuga ko na kenshi ko uburozi ari ikintu kitabonekana kandi uburozi kenshi na kenshi nta muntu ashobora kurogwa. Uburozi ndakunda kwama nabivuze imisi yose yuko uburozi wowe muntu uzi kuvuze ko ugendana uburozi ndama natanze ibimenyetso byinshi cyane gose ngirageje guharura ibiganiro mu gushaka kuri YouTube bashaka kuganira amajana 3 na cyangwa amajana 4 na muri gihe bimenyetso maze kuvuga naravuze nagerageje gusigura ubwoko bw'uburozi bwose bubaho n'ugutaba kugira ngo mushobore gutahura mushobore kumenya hari abantu benshi bagendana uburozi bivanye n'ingeso Nam ni kuvuga yuko twagerageje kugira ngo twagerageje gutanga ibiganiro bitandukanye kugira ngo dushobore gufasha abarundi canke abarundi kazi bari mu gihugu cy'u Burundi canke bari hanze y'igihugu cy'u Burundi. Imbere ya byose mbanje gushimira Imana umuremyi w'ijuru n'isi wewe yadushoboje gushika kuri uyu mwanya n'iyi saha. Si nguvu zacu canke ubushobozi bwacu canke ububasha bwacu canke ukumenyekana kwacu kuba cyane oya namba n'ububasha bw'Imana kuko banki twebwe baragwaye bararembye abandi bari mu bibazo bitandukanye ariko je nawe turi bazima kuri bajya bose musunze mufise ibibazo mwana mama kuranyumviriza uri mu gihugu cy'u Burundi uri hanze y'igihugu cy'u Burundi uri muri Tanzania uri muri Congo uri muri Amerika uri mu Bufaransa uri muri Belgique uri muri Qatar uri muri South uri muri South Africa uri muri Africa du Sud uri mu bihugu bigize isi yose gerageza uturondere Dr. Swane ndi nyishu y'ibibazo byanyu ku ndwara zerekeye iki uburozi reka guhangayika utakaza itike yawe uja muri Tanzania uja mu Rwanda uja muri Congo uja hehe natwe mu Burundi turashoboye tumaze gufasha benshi tumaze kuvura benshi tumaze gukiza benshi ariko banki muri mwebwe macare ko murahendwa muja ahantu hari anya mukagenda hiyo onya kanukira amafaranga umuntu akaca akubroka Dr. Sore nta mugwayi rumwe atwitura ngo tumuvure ngo tumufashe ngo tuteko tumubroka yarugise ubu iki amafaranga yogira ngo dushore kumuvura kuri mano saha ngoma mvuge ikintu kimwe abantu benshi mukunda kwitiranya ndakunda gukurikirana ibiganiro byinshi muga gusa singomba kurirurira ko kuko azumwe mu Burundi ngo bibwirwa benshi bikumva bene byo mama hari abarota ngo hari abavuga ngo twarose iki inya kintu twarose cyo tubona ngo gihindutsemo umuntu kanaka ngarabwira ikintu kimwe ku bintu byerekeye ibintu by'uburozi cyangwa by'inzozi by'indoto indoto simubwo dusigura ko ibirebire cyane gose apana ariko ngenda bibiri banga rimwe sikira ndoto urose uko irose ngo nuko iba iri apana hariho izindi nzozi ziza isigurwa igihushane ni kuvuga iki hariho itarike ushobora kurota inzozi iyo tariki warose ko bivage n'isaha n'ukwezi n'umunsi tugende bukebuke hariho isaha ushobora kurota ko indoto iyo ndoto igasigurwa uko nyine iba iri were ntukagende gusigura ikintu uko wakibonye atabumenye bwacu ugifitiye kubera hajyanya kwisura ikintu utazi ukagisugura mu buryo butari bwo uza gusanga ugeze uriko uracumura ku Mana. Kigira kabiri ushaka kurota indoto iyo ndoto warose ugasanga iyo ndoto kujya ku ntuwayirose ahubwo iza gusigurwa igihushane. Gatatu hari itarike ushaka kurota ko indoto ugasanga iyo ndoto niyo bubeshi uko abyumva kane hariho indoto ushaka kurota ugasanga iyo ndoto igenda ivuga ibyerekeye wewe ubuzima bwawe
mwana mukuranyumviza horereye hose wiyumve yuko gutera imbere kwawe ugifise ikintu citwa uburozi ntigishoboka mudandaza uri kuranyumviriza munyamwuga uri kuranyumviriza munyepolitiki uri kuranyumviriza eka wowe ukeneye kubaka ugwa kugenga rurame rutsimbatara uri kuranyumviriza mugwiza tunga uri kuranyumviriza umenye neza yuko hariho abantu benshi bagiye batwitura bikarangira gusa dutelefone neza cyuma Dr. Swale keshi na keshi twege twanga abantu badutelefona direct kubereki twanga abadutesha umwanya umuntu yagutelefone 5 minutes muko materi inkuru gusa muri 5 minutes uza gusanga nta kintu kizima kivuyemo ugasanga pembeni hariho telefone z'abantu 10 abantu bafite ibibazo bigwariye barembye bakeneye kugira ngo bashobore kuvugwa ni bangahe batwituye tukababwira nk'akaro gatoye sindamuvuze hari umuntu azwi cyane gose nuvuga ko hari umuntu ashobora kuba ari umuntu mugwiza tunga twitura Dr. Dufashe twinjira mu muduka sinamuvuze izina turaganira turayaga ndamubwira ati wowe nubwo bimeze ko onya ubuzi nkomoko y'itunga giwawe ubuzi yo ryazenanye ati kandi mwana mama utakoze ukura kubwiye mu minsi mike kino kintu kigirani kiraguhitana ubu tuvuga ntaho kiri kwisi rero hari abantu muzana byo gufina haje imimenyerano nibibi cyane gose ni kuvuga yuko ukeneye kugira ngo imigambi yawe iranguke neza ukeneye kugira ngo urugo rwawe rurame neza keshi na keshi hariho abantu ushobora gusanga bagendana ibikoshi bagendana uburozi bagendana imyaku inyazi ariko imikoshi imwe bamwe barayitera abantu bakunda gusambana usize umugore wawe mu nzu ugiye gusambana hanze usize umugabo wawe mu nzu ugiye gusambana hanze ubyaye n'uyu ubyaye n'ujya nuri ariko vrema none abantu bagabo bose ni babi ariko vrema none abantu bagore bose ni babi hari ingeso zimuza gusanga twege nyine dutuma twitera imyaku imambara ndozi bagizene naco gituma y'umuntu twituye twandi tugapima tukaraba inkomoko y'ubugwayi bwe iva kuki kugira ngo tumenye ko dushobora kumufasha kuruma no saha ndasura kandi kuganira ku vyerekeye iki uburozi bw'imipaka abantu benshi imigwi benshi mu bahimbuzi murozi bw'iki bw'imipaka ntukarabe icuri ntukarabe ahuri ntukarabe icyo ufise umenye ko neza ufise bino bintu byitwa uburozi bw'imipaka umwana mama uzotera kutariva usubira inyuma kandi ikindi kintu naco mwigishe kugira nte guhereza agaciro ubuzima bwanyu kera bavuga ngo urakagira inka none na mama wogira inka gute kandi ufite amagara meza ahubwo mugire amagara meza kugira ngo mushobore kurangura imirimo yanyu ya misi yose ngarukirije ngaha gusa kuri bagiye bifuza kushaka kubafasha jya kuri YouTube mwandike Dr. Swale Online TV urabona ibiganiro byacu tuhasaka kumudufasha gukora iki gukora subscribe partage jeme n'ibindi kuri Facebook andika Dr. Swale na Krutimana kuri TikTok Dr. Swale na Krutimana inimero ya telefone ni guteranya 257 62 981 cyanye guteranya 257 62 mwese bakunzi wa Dr. Swale Online TV ndari kuri biganiro ariko nuko daraba subscribe ninke jeme ninke nimwe babandi babakunzi bo kumunwa batari ku mutima apana gerageza mukwe ku rukundo rwanyu mudufise kugira ngo tubanaye tugira intege kwandane tuahereza ibiganiro nyinshi zigize zitandukanye hama ndabifurije ibihe byiza n'umunsi mwiza Imana ihizagire uburundi n'abarundi bigene cyane nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ndetse nabo basangiye kuyobora uburundi n'abarundi barakoze cyane.